Ngeze kumva ariko aravuga ngo urafise ngo abantu bagwa ngo ama sponsor aba sponsor bawe ni bande Imana ishimwe vraiment kandi Imana ufise myinshi bimeze gute bro inoti Ega ndakora akazi yengo nariko kabahemba nagazi nabo nyine bakora niko kabahemba umwe nabonye yahora kuri wawe ndamuzi ari wa Imana ufise sayikata badajyana nupo foke yo reka Samsung Imana yeye bakoroga ikiyaga wewe ko agomba gusaba micro shaw nize micro nozaga wewe ndamusaba none uri cyumusawe na kamera afise na micro afise na kafise noshaka none akora gute journalism ata kamera afise ata micro ni bamenye ngena akora boss je navyo me none yusohoye umuntu umusora ata micro basi umuhaye nasohoye bro yari yivye aracomoka yaragiye kumvo ziwe nyene zamura ikicabaje riko yagiye avuga nabi naho ubundi kugenda byari bisanzwe n'umuntu nafashije akantukira mama gusa no cyane kizimaze gufungura nawe umuntu nafashije ariko yanukiye mama nanje ntukiye mama urumva duhutse ninde man byaheze ndibaza ikibazo nacishu man ndakunda nginugira presentation tangura we go yes 1 2 kuzba Isaac TV mvunga gira merci beaucoup turahejeje biramaze gushikura uravanga umugore wawe mbega biramaze gushikura muvanga kuvanga bisigura cyese ndabitanga uragenda nundi mugore kandi uzi kufisa umugore wawe je nta mugore ngendana n'abakobwa wewe tangura Jena oya akiyano niko cyane turi kuri Press 1 TV. Okay turi kuri Press 1 TV. We ndabira niko turaharira mu gutangura ikiganiro mu ndabirira ibara. Bakunze Press 1 TV. Izina ryanje nitwa Noraske Nero gatandatu canke Noraske Solution Man. Karahara Burundian ni bacana ndi mazina menshi. Ndabakunda cyane n'umunsi ndi kumwe no mutama muri no game no umukuru muri kano karere ka mutama mu myaka wapi na kigera je ndacari kibebe. Manu ufite inga. Cewe. Je ko ntazinya kuyivuga gashaho. Je navutse muri kompi. Oya nikenewe. Nzo ndayivuga ni hanyuma. Reka tubana introduction. Yaze kuvuga imyaka yiwe turi kumwe na Isaac bishima muramuzi nk'umu CEO mbe ujya kiya kiboro cha CEO. Ibintu vyuzuye muvugo nibi. Kiya kiboro cha CEO gisiguriye. Kiya kiboro bavuga ngo CEO. Ni bari CEO. Yana chat. Sikura CEO. Takizi urakajya ibijumbu wenda kugaruka ko wewe Isaac TV ufite amabateri baye. Man, ufite amaflash amabateri byose. Okay. So no musi bikumwe n'uyu brother kugira ngo tushe kuvugana byinshi bimuvugwa ko azi cyane muri ibi by'ama TV online ngo ama TV online yabaye menshi ngo barondera ama views ngo basubwa bavuga n'amakuru atariyo ngo basike bagira ama base ivyo bintu byose tutaza kwivugana ko gira like gira share gira subscribe n'ibindi bintu byinshi kugira ngo bandaye dukurikirana Press 1 TV zina ryanje ntare wa gatandatu maze ndabakunda bro wagwane Mani gahora rezo ndakurahi gute rero nuko ni bona aho nicaye ku ntebe insolite gabanya insolite ya bonite urumva intebe nyene ni esthétique ini cherish intebe yawe ubwo ni fresh meze fresh ndashima Nyagasani ndatewe iteka kuja kuri televiziyo ya mbere jya ko abakobwa beza gusa urumva no muhungu wewe aba hejuru muranje ndatewe iteka nukuri merci beaucoup televiziyo cyangwa abakobwa beza n'abahungu beza nkawe merci beaucoup urumva nanje cyamba mwiza tukagwira wishe mu bahungu babi oya siko navutse uri mwiza nawe merci sana nawe ufise isura irabura kwishima woshimwa n'abandi uzokuyambiza muramubihara oya reka ujya oya mugabo tunugumengana tuboki bobo oya je citriri mane bavabaza kari boki walaye jana citrona ibyo amaboki ntacu je fa kuma yo viva ntacu baza kubona kari viva barazi kumona Imana atanu aboki baza kubibona aho uri kurirega kugira ntukure oya mane baribona ni ndagire twakubonye agora kabona ugakuye gucime oya je si ibyo ujya mu cameraman ujya mu cameraman umva mane oya mu cameraman usavye malti sawa tubanya kigane mutubabare muturi mu hantu tuko turajya tutaryoye babita uri mu bantu bashavuye ngo kubera nanje ngo kuba mu journaliste man Noraske babalao oya urabishoboye man ahubwo wari waratevye ngo mu karere washavuye man oya ahubwo narabaye surprise tugusana
urasigaye mu presenter hewe kandi biratesta sinzi ngira giye ca ndaba ku biganiro byacu usanga vraiment raryosha ibiyago umuntu utera inkuru sana ibintu vyiteka sana. Okay rero warakoze kunyakira rero kubera wakoze kunyakira reka mpere kuri wewe nyene man ego wewe kugira utangure vyagenze gute menga wace ma television menshi ego nagenda bivuga burya nagenda bivuga abantu benshi bakurikirana ibiganiro nagenda akora kwa ma TV barabizi yuko jewe nahereye ku ma radio burya je nashikiye ku ma TV en ligne nahereye ku ma radio ndibuka ndi mu windwi mani ntana paye mane mu windwi mu 8 ntibagiye warize mani yarize nayo hariyo iyi fakunu iko nyene mane gakuroga rega nga uzobina no bashika mwijuru Francine raduha ko amahera aha tuko turamugirira publicité Francine niyo saba okay wahereye ku ma radio narumvise amakuru ngo karuka boro ngo Francine agafisemo ngo mutaye oya man sivyo n'umuntu ambassadeur wako mu ambassadeur mu ambassadrice nani gifasa nje nakiza kusabanga gifarasa kiraryoshe mane wamenyera ibintu bisosa umugabo nk'ibintu bisosa kazi yako bizokurikira inyuma yaho nazari ibintu byo gushitura nuri muzima okay je rero natanga ibintu by'iradio ndi mu windwi ndibuka nakora master mu windwi mu 8 sinibuka mu windwi mu 8 nari yiba wangu narakarota nkaja gukora ibiganiro ku radio like umuntu wambere anyinjije muri game n'umuntu yitwa Amidu Hassan nyambire ndamuzi mana namumviriza kuri kiti ujya n'umupro ujya n'umupapa wanje nubaha cyane ndaramukunda nuko ndaramutahije gese wajeje abashirike bagarije muri ntaba mu rugamba rero nukuri ndamushimiye cyane nashize muri game va muri radio Kiptire cyangwa nkubita muri radio Salama nawe nakubita imyaka iyi kwa Mr Mbamba na voilà Mr Home Rafael Nyandwi ari manager wa Natasha kuri ubu ego niyo bose twarakorana bajya hamaca mva hajya aca nsimbira hehe gamana nsimbira muri radio navuye muri radio Salama cyaja muri RFM la radio qui chante radio musicale hajya usora ego hajya naraciye naho ndahakubita no hajya narakoze kabisa naga na attestation de service rendu d'ifis bampaye radio Salama naraho radio Salama gusa natanga nka stage biratinda tubirajyamo ndaba umukozi cyangwa bitya muri radio RFM naho ndahakora birahera cyanja muri radio imwe yitwa yakora online niho ibintu byatanguriye bya online ibyari bwabe na hiti tagora muri radio yitwa Classic FM online ari projet yo Kenya ra turakora ibiganiro tukavya registra twacha bipostinga kuri West web tutusha turiyongera turafata system kuda turayipartage kuri WhatsApp tugiye muri conference de presse batugira ngo tura journaliste biradio ya WhatsApp twari babiri n'umujama yitwa Zehot umujama wanje nkunda sana Zehot ndamubona nyamunika ndani twagoye rumwe shaba twiza ngo tura journaliste wa radio ya WhatsApp tuva rero cyanja muri Bujahit Bujahit irandera iramenyekanisha cyane turakora cyane turayiduzira tuduza basi cyavayo rero cyangwa bita Isaac TV muri aho hose ko mane waratembereye kweri kumbeje je nakambwe na jenje ntararinda gucara giti je 14 rigira kwira uri muri game no hose uvuye kubera iki man hari boningana zitandukanye zage zirankurayo hanyuma wavuye kubera nado giti yari stage ari iheze stage yaraheze ndavayo cyangwa bitya muri radio Salama naho ntangura nka stage samvayo navuye kumvo stamvuye ko radio Salama nashaka kwaguma cyane ariko navuye kumvo stamvuye ko kandi ntashima kuvuga umunsi nzoshizivuga n'umunsi umwe n'umujama raho cyane bibanga ry'akazi cyacara acyanyirukanisha ku kazi nakundi byari yarafa sikari we yakora yo rafa na mitko bande rafa yari umukozi dukorana gusa service nawe yakora service radukunda yakora inkino hajya basi turavara hajya mbo radio RFM naho nyene stage yarahetse cyarambira ati koza bari ko barampropose ko nabana gukora mu directeur ico gihe yari excellent mubona n'ubumega niwe excellent acharambira ati zakora rero wewe ntibikunda yuko ko rambira ati je vraiment boss uraraba vraiment urabaga kantu turagira nyene ka system
ntiyagira system Mbo hajya boro ni kure atagira system babigoye gushika Mbo narajyayo vraiment nta system zari ziriyo kuko iradio niyo yari gitangura ntiyari bwiyubake cyane uje ama system nta byari biriyo base ko bica birahera. Okay muri buja kumva z'uburyo muri buja hit wavuyeyo uvyonze man ubu kuba ukagucayo bajya n'abajama uri si ego bajya n'abajama sana kugenda mu telefone mu telefone yo ni umuniga nake nakimwe yononye Nero ubwo wamaniga mu kigari. Uraje mwana weterere kike. Namaze ni kuke ndi kumwe. Nona kwita ujya mu boss ibire ifite byinshi bimugoye. Oya none nyimba tukora. Ushaka kumutwara mu bintu byinshi bimugoye. Ugiye mu telefone. Nta mwanya ifite. Okay. Je ndakuzi yuko uri umuntu inyuma yuko tuvugana urabizi ko umaze kuntera intege kenshi kambwe ati bro bandanyemeze gutya abantu baguca intege. Ariko nawe uri umuntu waciwe intege kenshi. Ninde muntu yaguciye intege udashoboye kwibagira? Umuntu aciye intege nta nuhumwe niyo mpamvu n'ubu ngize aho ngeze no munsi tera aho banyita ngo posting ibikije by'abo boss numbaze ndavumbura ndagira ibikije ndacikorera kujya nyine gushika kuri no mufite abakozi bangahe man cyo tugeze muri batanu jewe ko nanjye ndita ko umukozi na uri hemba yego nanjye ndihemba ni jewe Izake Akim Junior Juma Juxi Santa La Talenta Delicia hamwe na Ange turi batandatu abantu batandatu bose itariki imweze uba wamaze kuyashira ku meza tariki 27 mutaba wapoke numvise muze nza gutemberera ariko uyaronka hakirika jewe yego vraiment none ndashima Imana atevye gato barabitahura n'abajama abantu dukorana n'abaniga barabitahura. Okay hari umuntu avuga yigeze kumva ariko aravuga ngo urafise ngo abantu bagwa ngo ama sponsor aba sponsor bawe ni bande Imana ishimwe vraiment ndabaronseho byo no bampiriye none amafaranga uhemba abantu batandatu bose kandi Imana ufise myinshi bimeze gute bro inoti Ega ndakora akazi yengo nariko kabahemba nakazi nabo nyine bakora niko kabahemba ni YouTube ni platform duhemba rero iyo ugihembe ucehemba abo mukorana. Okay Isaac nguyo harimo umumenyesha makuru igihe twariko turakora ikiganiro harya umwe nabonye yahora kuri wawe ndamuzi ari wa manufisi sayikata badajyana n'upofoke yo reka Samsung mani yeye bakoroga ikibaga Okay uyo mu journaliste bimeze gute inde hari umu journaliste yitwa STARBOY Lieve bimeze gute wewe oya byaraheze bijya nta byinshi mbashaka kandi kubivuga man oya man bya vrai byaraheze niba batabyinshi mbashaka kubivuga ariko hari undi muntu wigeze kubibwira tufume turondera aho wabivuze ndashaka kubivuga uwo wabivuze kwa Landa oya bijya byaraheze kandi naravuze ati nta n'umwanya ndabifise kandi yego bana ibindi bibazo boss Uranzi hatebe man uranzi ngene umuntu inkuru wayimenye ngene uyitebako uraza kuraza kuyisima uyesha we urahagumba ndashaka kumenya iki abazi kibazo kiri clair. Okay bimeze gute yavuye iwawe bimeze gute yavuye nje bimeze gute narabisiguye kweri kimutari ko muravugana kandi yewe yego igihe twari hagini mwariko muravugana man Ayo tuba turi mu afere y'akazi umuntu wese wayibize n'akazi. Koje twego turayaga man. Wewe none ko nagomba gusaba micro shaho nize micro no bashaka wewe ndamusaba. Oya none uri cyumusawe. No shaka ndamusaba. Na kamera afise na micro afise na kafise no shaka none akora gute journalism ata kamera afise atami. Ni wamenye ngena akora boss je navyo me. None yusohoye umuntu umusora ata micro basi umuhaye. Nasohoye bro. Yari yivye aracomoka. Yaragiye kumvutsi yiwe nyene zamura ikicabaje ariko yagiye avuga nabi naho ubundi kugenda byari bisanzwe. Nje gituma cyatumta muramutsa manje. Bro kugurunya bwiza ibintu. None bari. Ibintu byo kwagiriza nyantu usari ni wabitanguye. None kamera ucubereka image bereka image aho nanze kumuramutsa. Ubu nzori ndagufata ama image duhuye rare. Okay reka tubute. Okay reka nabe telefone ntazi ko turi kumwe. Ndambwire ndi kumwe na Isaac. Ndi muhira. Ibintu byo gutelefona abantu mu biganiro bigese byiza. Warubizi. Si professionalisme. Professionalisme. Okay bro. Professionalisme ni kubaza umuntu ibyiwe ugacugenda ukabaza n'ubundi byiwe. Okay tureke ku telefone kugenda hava saga yabuze birebire. Mufise kamera, mufise no kamera gwiza. Okay none basi kandi cyenda yiva ko kwera ntwaje kumuvuga kubera we kwera. Imana ishime vraiment
ariko arakora neza yego kandi Imana ishimwe iri kiramufasha ariko bikora fresh kandi kugira nagize icyo nabivuze ko bijya bintu warahomvye wabuze umukozi man ahubwo ndaryoherwa kubera byaragize aho bimushikana byaramudugije gato byaramushize ku yindi stage ko yo nari kwinumira wavuga ariko kutamuhemba man kumwe ntuhemba man abantu bari kumenya ntuhemba man yego nigeze kuvyumva byaranciye matwi ngo ntiwamuhemvye ngo uramufitiye amalare man man je nopfuma ndakugurana ariko ukamuhemba bari televiziyo ya mbere bugihemba neza ni active nje gituma nanje nemeye tugira partnership TV duhemba neza cyane kandi ku mwanya akagorane gashize ko guteba gupokera nakozi ba leta manura za leta amafaranga ifise yego menshi nta muntu aruta amafaranga umuvyeyi ariko n'umuvyeyi wacu twese ariko gitangaje ari abantu iherani abantu ifitiye amadeni yikirarira bukiye ukirumva yarihuse mu majama ko yarihuse byaraheze nyine twari waramubabariye ni sawa of course yikorere mwana wa mama nikorere nta no Isaac ikintu kimwe umaze guhura naco muri no game udashaka kwibagira niki ikintu umaze guhura challenge nayo umaze guhura nayo muri ibi bintu ukavuga uti je vraiment hari hageze nari numva yuko nari kubiheba ariko ndabandanye nigiki ndagusubire mu kibazo canke ndabitahura challenge je maze kumbako yambabaje muri vya TV en ligne umuntu nafashije akantukira mama gusa no cyane kimaze gufugura nayo umuntu nafashije ariko yantukiye mama nanje ntukiye mama urumva duhutse byaheze ndibaza ikibazo nacishu ninde man ninde byaheze no raskibaza ukunda kuvuga amazina kubera iki man oya kubera bidaba bikenewe uwo muntu yaragufashe waramufashije amashusho kamera namufashije amashusho kandi mere wawe man ni umwa mere uma actrice ya mama Ria mama Zulu wagwana Zulu abago hejuru cyane umurasta abuze ndo mugiyari ujya yo kuryohera iki yakukaryohera mama Zulu okay inyuma yaho nibaze yuko ibintu bimeze neza ngo uri ko ratuma ivyuma bivuye hanze man jewe yego man ishimwe amen baragutelefona sana bro amen bari bisanzwe no ufise na telefone nziza kwe man YouTube iriko amafaranga menshi nico gituma rero muca mukora amabezi ibezi je na bezi yengo aiza tina bezi wewe abana biwe barayikora abana bandi babakobwa Santa Delise oya si just bezi bya D1 na nani oya bijya agafukama bakambara imvutano mane ariko uri serious reka ko uri boss imvutano warazikose nyine kugira muvuga ibintu byo kubesha Ndia kosi imvutano wewe boss ushaka rero kuvuga rero ko Santa tamvutana afisi abazokumena uzorinda umurondera mubwire ko yakotesheje imvutano uzokwiru oya ujya vraiment ujya ni ari base ibintu byari true bya vrai wewe rero ndagukunda kubera ibintu byose urabyemera ko byari bya vrai mane kano gaboro akamazi uragura kandi none ufite ubwoba muto gatumeze neza naho tumeze neza turi kumwe na Isaac mane ndakunda nginugira presentation tangura we go yes 1 2 cuz Isaac TV vamos gira merci beaucoup trahejeje ndabakunda cyane bakunzi ba Isaac TV mane nzoza gutembera umunsi umwe mane muri Isaac TV karibu vraiment hajya haragendegwa nje gusaba akazi muri Isaac TV moka hajya akazi ndabasabye abanyakubaga muri Isaac TV agufise reka gukwiye urakagaye rero oya none ndimukere umukozi nka jewe ego turamukeneye ariko nawe uramaze okay Isaac TV urumwe mu bantu iyo bashitse kibiganiro birabwa cyane mu mwanya mutoyi ushobora kuba uwa mbere cyangwa kabiri ariko nturenga muri babiri ba mbere cyangwa batatu ba mbere bigenda gute byafashe kingana gute kugira ngo bishobora kuba bimeze gutyo kandi ndabishimira abantu kandi ndabishimira Imana ndashimira aba fans kumihezagirwa baguma dusukako cyo duhezagirwa n'abantu muta n'abantu kusaba duhezagira vraiment rero je sizina phenomene bicamwe gusa mfise team y'abantu benshi bankunda bakunda Isaac TV wabo cyane urumva tuva gushira igaro bakaba bagipartage je mbona ama link yatembera mu groupe y'ama WhatsApp ntazi n'abari ko barayapartage bari bisigura ni Imana n'urukundo rudasanzwe twisanze dufise ku bantu okay Isaac Isaac uramaze kubaka ndafise umufasha n'abana batabizi n'abana bangahe hano batabizi
barabizi. None ngaho nta bandi bakobwa bandikira man. Barahari kandi benshi. Nushaka iki? Ushaka yuko inde noraski ye baba we. None nta mubebe ufise. Menda twumve menda. Nda mufise? None nta bandi muyaga. Za baby za dem mbona uvugisha. Oya urasarisha man. Neje ko ntara je sindabamariye man. Sindabamariye ariko. Zigura uravyemere kuvugisha abandi. Je ndemerewe kurondera abandi. None uti rero wewe kwandikira abana ni bibire. Kwandikira abana? None reka nishe kuvyo bavuze. Uti rero je sinzashoboye kwandikira. Ariko ni ivyo muramuremera abakobwa. No, tureka nivyo. Je none je abakobwa rero bacaye kiziri wanje. Oya ntiwe kizira ariko man urakwiye kwitaho. Je none je nibisanzwe je ndaza ndazi ivy'urugo ruba rukeneye ndazi n'ivy'abandi baba bakeneye je bindi nibiki. Mbega ho bibanze gushika ukifuza gukundana numwe muri bajya bakozi ba. Oya nira. Hamwe twovyumva. Hamwe wana kujya izo ari base. Oya urabona ko nuvuga ko bagunda kuvuga ngo turagera base. Norasi ndabikwemere. Niba ngo izaga kundanye n'umukozi wiwe muri ko ari base. Urumva je nzo gufatira ahantu. Jewe. Ndagufata ahantu pa. Je yubaha butajende yizi. Ntucarageze. Biramaze gushikura uravanga umugore wawe mbega. Biramaze gushikura muvanga. Kuvanga bisigura cyese ndabitanga. Uragenda nundi mugore kandi uzi kufisa umugore wawe. Je nta mugore ngendana n'abakobwa. Allo? Je ndi kukayaga urahabona? Je ndi kukayaga mandaje. Okay, mtu bandaje. Kukayaga arahazi man. Arahazi. Urumva rero bro. Kugira duheraheze ndabona ko ari karagutelefona. Nayikunda kumira kugira ivyo bintu bireke. Mama. My mom. Mama ndamukunda sana nkuko. Shaka kumenya mwana wanje ari he ari mu biki. Uyu ni namba rose. Okay, reka tuba turarangiza Isaac turagushimiye kuba waduhaye umwanya tukavugana namwe. Byari byiza cyane kuvugana namwe. Byari by'agaciro. Washaka kumbaza byinshi zo rondera umwanya ukwiye. Nzo kurondera umwanya ukwiye wana ko bunije no musinimwe bwije. Ariko urajanisha kwe. Zo muzi ndazishora manje. Izi mpuzu zishonerwa mu Bushinwa. Urajanisha. Kandi kesho wambaye ibihuzu bisa, bini ibihuzu bisa. Urakoze cyane shafre. Je gitumura umudeje. Deje. Uzurabe style ndatera inkuru. Araga style kaza baduriki kaza. Deje. Araga style. Kana style kanyini cyubahiro never. Mukuru w'igihugu cyacu Burundi. Yego kwera amazimisi ariko yambaye. Amazimisi ariko arimo. Yara yego twigana papa. Iyo style yubahwe. Ubawe nimwayibona mu yubahe. Yego. Ini style ya papa wacu ya mutama wacu hajya. Yego. So merci sana nibaza ko tuzosubira. Nukuri merci beaucoup n'amajwi yagenda aratugora. Amajwi yagenda aratugora man. Wihangane challenge. Kubabona abantu bafata amatelefone bazi barabyibumba. Oya bijya bintu muhora mugira ngo gasaga. Ifaje telefone. Bijya bintu muhora mugira. Sana mahera yanje wa Mungu. Bijya muhora mugira. Naco ndi kumana. Bijya muhora mugira gutya. Bakunze ba Isaac TV twagomba kubabwira ko tugiye kuvumbura. Ndamwe amapira ari amuranye. Sorry tega wanye sorry. Wiyandu bikati zokumenya. Oya ntibikati bigubitse. Naso. Bari byiza bro. Merci sana vraiment. Ama bantu mbane vraiment mu supportinga be New York waje. Oya man wiwa yahe. Rahira. Oya hashano rasa. Uraje angiwa wagajeje. Bo reka rero tubashimire hama mutahure yuko ziri challenge z'akazi kiwacu. Amajwi yaho magina murumva ducikagurika mugira ibiki mu vyangara mu vyakire nibisanzwe nka je nari yakiriye. Sawa. Ego. Vuga rero bandanya kwijambo. Rega abakunzi ba televiziyo yanje bama bakumbaza ngo uri he babwiriye ubu. Ndagiye yondre. Ngaha. Okay, ari ngaha. Mugume mugira subscribe ari nganye. Soka mumubona ngaha. Ibiganiro birabandanya biryoshe. Thank you.